Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri uno mugoroba, aho tugiye kwibanda ku bihe bidasanzwe kandi biteye ubwoba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adusumira akemeza ko umutekano utaba wifashe neza ku bategetsi bakomakomeye harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko hari icyuka kibi cane mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ashire ibintu ku murongo, ariko nanone ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD nabyo bikaba biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bitembagaze ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, bimwagirije ibyaha bikomakomeye harimo guhemukira umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Amwe amakuru adushikira akaba yemeza ko inama imaze iminsi ikorwa hagati y'ibihangange yemeje ko Perezida Evariste Ndayishimiye naheza iki kiringo arimwo atazongera guhabwa ikindi. Tukaba tubigura ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi mutigeze mumenya ndetse na byinshi biriko biravugwa, aho abatari bake batanguye kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ibyo Ekiriziya Katolike itangaza muri ino minsi himirije amatora, aho isemerera ikavuga ko ibona neza ko ibintu bidashobora kugenda neza mu matora yimirije imbere kubera ikumirana ririko riribonekeza mu Barundi. Ekiriziya Katolike ikaba ivuga ko rwose indongozi zagakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amatora agende neza. Nabyo muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya amagambo akomeye kandi ateye ubwoba yatangajwe na bamwe mu bagize Ekiriziya Katolike, aho bemeza ko ibintu bishobora kugenda nabi mu minsi iri imbere. Turaza no kubabwira ku ngingo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yafashe, aho yari yavuze ko iyi ndwi yose duhejeje nta mukozi wa leta n'umwe uzigera ajya mu biro, ahubwo ko bose bazakora isuku, ariko bikaba byarabonetse neza ko iyo ngingo yiwe itigeze yubahirizwa n'iminsi ibiri. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye arahuruduka akavuga amajambo, ariko akaza kwisanga mu nyuma yakoze amakosa akomeye cane. Turaza kugaruka ku byatangajwe n'umukuru w'inama nshingamateka, aho yagaragaje ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari amakosa akomeye cane, kandi akerekana ko byari bigiye guhombesha igihugu ku rugero rukomeye cane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Yandwi isuku yagenze gute? Mu mpera y'indwi iheze, aho yariko arakubura ku bushiranganje bw'amagara y'abantu i Bujumbura, Perezida Ndayishimiye yatangaje n'ishavu ryinshi ko iyi ndwi yose abakozi ba leta batazinjira mu biro keretse abaganga n'abacamanza. Abakozi bo mu biro bose yarabarungitse gukora isuku. Yanongeyeho ko abizi ko abarundi bakunda amakonji, aca avuga bakuye mu biro indwi yose kugira bamaramare bamaze kubona umwanda bakoreramwo. Mu ntango y'indwi twari twavuze ko ingingo yo kwitwararika isuku ari ingingo nziza, ariko ko mu gihe ata politiki y'isuku ikozwe ataco byomara kubivuga gusa. Guhira mu ngiro ingingo ya Perezida Ndayishimiye byari guhinduka guhagarika igihugu cose.
Inyishu itomoye ya Daniel Geras Ndabirebe benshi bakemeza ko yakoze ikintu gikomeye cyane ariko asuzugura bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko abikora mu rwenge rukomeye cyane. Kuwa mbere uheze inzego nka zose z'igihugu zaritabye akamo ka Perezida Ndayishimiye. Hari amabiro menshi yiriwe yugaye, Obari, amaposita, Atrako n'ahandi henshi. Hari abandi bugaye gushika isaha 6 canke 8 inyuma y'umutaga baca barakora. Hari ababwiye abakozi bo ko bukeye kuwa kabiri bazobandanya isuku ariko ntibyubahirijwe. Ni bake cyane basubiriye ibyo bikorwa. Kuwa gatatu ho byasa n'ibyibagiwe rwose. Inyishu nziza mu rupfasoni yatanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe. Yarifatanije na bamwe mu bakozi b'inama nshingamateka barakubura amababi akoroka ava ku biti aca atangariza abamenyeshamakuru ati twebwe ntitwarindiriye akamo k'umukuru w'igihugu kugira twitwararike isuku. Mu nama nshingamateka twarondeye ishirahamwe rikora iby'isuku tugiranira amasezerano. Niyo mpamvu mubona twebwe haguma ari heza. Biba byiza no mu zindi nzego babikoze gutyo. Bukeye mu nama nshingamateka bace bisubirira mu kazi ukuri kwamye. Aya majambo ya Geras Ndabirabe asigura byinshi. Mu ncamake yagize ati dutegerezwa kumenya gushiraho abajejwe ibyo bikorwa by'isuku maze ayandi mabanga y'igihugu akabandanya gukorwa. Yabaye imvugo y'urupfasoni yo kubwira Perezida Ndayishimiye ko yatangaje ingingo atiyumviriye neza kandi ingingo ishobora gushyira igihugu mu manga ikomeye cyane. Isoko nkuru ya Bujumbura yoba yarakubuwe. Hari warwandikiye ati twumvise Perezida Ndayishimiye avuze indwi y'isuku duca twiyumvira duti ubuho yemwe ya soko yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hagira haze hakorwa. Twarumvise mu mezi aheze Bob Rugurika avuga ko urya mwanda ufise ico upfana n'ibintu by'amagendegende y'abategetsi. Twari tuzi ko igihe cyo kuvuguruza Bob Rugurika kigeze, ariko twaratangaye nta na kimwe cakozwe kijanye no gusukura harya hantu. Ibyaho birateye isoni. Ubona umukuru w'igihugu avuga indwi y'isuku mu gisagara, kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu yama avuga ko yahawe n'igihugu ca Turikiya amahera yo gukora isuku mbere akaba ahora aza gukubura mu gisagara, kubona umukuru w'igihugu yama yatuganije ibikorwa by'isuku ariko akaba atanumwe yigera atumbera hagati na hagati mu gisagara ahahoze isuku nkuru. Ni ibintu bisiga ubwenge. Mu ncamake baravuga isuku ariko bakubaka igicaniro c'umwanda hagati mu gisagara. Nta nyishu twaronse twoha uyu muntu yatwandikiye, ariko ibyo avuga birakomeye. Ni gute hatunganywa indwi y'isuku ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko ntihagire igikorwa kijanye n'ikibanza ca mbere kibitse umwanda mu gisagara ca Bujumbura? Benshi bati ibyo Bob Rugurika yatangaje harimwo ukuri kuzuye. Ijambo ry'umukuru w'igihugu rihabwa agaciro kangana gute mu Burundi? Ishavu Perezida Ndayishimiye yavuganye uburemere bw'amajambo yakoresheje byaboneka nk'itegeko ridasanzwe atanze. None byagenze gute ngo ya ndwi y'isuku ntiyubahirizwe? Ubwo wenyine yarubahirije ibyo yivugiye? Yoba wenyine yarahagaritse ibindi bikorwa afata abo bakorana baja mu by'isuku? Mu gihe abandi bategetsi mubonye kuva ku wa kabiri nyine kubivuga yabivuyemo, burya bari kubandanya gute ibyo bikorwa iby'isuku we yamaze kubivamo? Mbehoho ibyo yari yategetse iyo bikurikizwa Uburundi bwari kunguka iki? Ubuzi bwose buhagaze umunsi umwe gusa, bipfa birengeye kure amafaranga yakoreshwa mu guhemba amashirahamwe yo gukora isuku. Iyo bigenda gutyo indwi yose ho ntawuzi igiciro n'ingaruka byogize. Ingingo ivugwa mu ishavu itiyumviriwe ni mbi cane, aho gukiza irica. None Perezida yoba yize neza ingingo yiwe? Inzego zimufasha zoba zaramufashije kwiga iyo ngingo? Ikindi kibi cy'ingingo ni ingene ijambo ry'umukuru w'igihugu ririko rita agaciro ku rugero rukomeye cane. Iyo benshi bamwumvirije akankama bagira bati nimwihoze gato ejo azoba ageze kuvuga ibindi. Mu kanya ka mbere abakozi barigira abamwumvirije, mu nyuma bakabandaniza ibyo bahoramwo ataco binona.
nibyo byabaye no kuri rino jambo. Ku wa mbere abategetsi bareretse Ndayishimiye ko bamwubashe, ku wa kabiri naho bamweretse ko batemeye ibyo yavuze. None hagiye gukurikira iki mu bijanye n'isuku? Ni uruhe rwego rujejwe kubikurikirana? Impanuro ya Gerasi Daniel Ndabirabe izokurikizwa? Ibi byose nibyo abarundi batari bake bibaza, ariko bakabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ingingo nka zose afata atakuri na kumwe kuba kurimo, kandi ari ingingo ataba yabanje kwiyumvira ngo arebe ingaruka zishobora kugira ku gihugu c'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ariko ntibikurikizwe. Amakuru yacu tubandanirize ku byo Eklezia Katolike itangaza ku bijanye n'amatora, aho ivuga ko bishobora kuzazamwo utunenge twinshi cane. Idini rya Katolike ryifuza ko amatora aba mu bwisanzure, rigahamagarira abarundi kwirinda ikumirana. Eklezia Katolike mu Burundi irarajwe ishinga n'uko amatora yoba ayigenga arimwo umuco kandi yisanzuye. Niko byatangajwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana, umwungere mukuru wa Diocese Katolike ya Gitega kuri uyu wa kane. Ni mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mukuru yurizwa mu ijuru ya Bikira Mariya ku mutumba Mugera hagati mu Burundi. Musenyeri Bonaventure Nahimana yahamagariye abanyagihugu b'Abarundi kwirinda gusotorana mu matora yimirije ya 2025, ubutumwa bubiba urwanko kandi bitabe amatora mu ntumbero yo kuronka ibyo mwemerewe n'amategeko. Umwungeri yatangaje ko idini rya Katolike rirajwe inshinga n'uko amatora yoba ku mugaragaro, adakumira umuntu n'umwe, kandi akaba mu bwisanzure. Musenyeri mukuru wa Gitega yasabye umurwi ujejwe amatora seni kwigenga. Idini rya Katolike mu Burundi rivuga ko ryatanguye guhimiriza abo rirongoye n'abarundi kugira ngo amatora azobe arimwo ituze, biciye mu nyigisho zo guhimiriza urwaruka mu madiyoseze yo mu gihugu cose. Twaratanguye kubwira ko bokwirinda gukumirana, kwigisha ukuri n'ubutungane by'urupfunguruzo rw'amahoro, niko yatangaje. Indongozi z'u Burundi zihamagarirwa kubahiriza agateka kazina muntu cane cane mu gihe c'amatora yimirije. Ku ruhande rwayo, ishengero rya Katolike mu Burundi ntirizohengeshanya kwibutsa abarundi gushira imbere urukundo, amahoro, guharanirana, gusubiza hamwe no kugira ubumwe mu kibano. Kuri uyu wa 15 Myandagaro, indongozi nyinshi z'u Burundi harimwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza bari bashitse Mugera ku nshuro ya mbere kuva hashikiriye ubutegetsi muri Ruheshi 2020, bivuye ku rupfu giturumbuka rw'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza. Ndayishimiye ntiyafashe ijambo, nta n'icyo yigeze avuga, ibyo benshi bibajijeho bakibaza n'impamvu atagize icyo atangaza. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize Giharo Rutana. Imiryango irenga 50 iri mu mwiheburo inyuma yo kwakwa amatongo bw'abanyagihugu ku mutumba Kibimba muri komine Giharo, intara ya Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Imiryango irenga 50 iri mu makoperative abiri yaranyazwe amatongo ari mu kibanza co kugurizwamwo imbuto ca Mukazi. Abanyazwe barandikiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi biyamiriza uko kunyago, ariko amezi 3 araheze atanyisho. Basaba ko umushikiranganji wa mbere n'umukuru w'igihugu bafata mu minwe ico kibazo. Amakoperative yanyazwe ni Ngwino Urore yakorera mu mahegitari 2 kuva 2017, ndetse n'indi koperative bita Kora Tugwize Umwimbu yari ifise amahegitari 6. Abanyagihugu bamenyesha ko banyazwe ayo matongo n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara, agahabwa abantu bamwe ibihushane n'akamo kari katewe n'umukuru w'igihugu atera intege abaja mu makoperative no mu mashirahamwe. Ubwo bahoze bakorera muri ayo matongo banyazwe ayo matongo inyuma yo kwiyamiriza inyarwa ry'amahegitari 9 ryakozwe n'umuyobozi mukuru w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rutana, Pierre Karaveri Bagurikunda, abicishije ku witwa Leonidas Bahati.
ayo matongo ku bwa bamwe mu banywanyi bayo makoperative abiri yari akozwe n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi Pierre Claver Bagurikunda yinyegeje inyuma ya Leonidas Bahati haraheze imyaka 5 agaca atwara amafaranga yo gukotesha kandi yategezwa gushirwa mu kigega ca leta. Abanywanyi bayo makoperative bavuga ko inyuma y'ikete bandikiye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara Rutana Pierre Claver Bagurikunda ku wa 12 Kigarama 2023 yaciye abirukana muri iyo mirima yabo. Ayo makoperative uko ari abiri yaciye anyagwa. Ibice ayo makoperative yarimwemo yaciye ahabwa abantu basanzwe harimwo umusitanteri wa komine Giharo, umunyamabanga w'umugambwe CFD muri iyo ntara Silvane Nzikoriho nawe nyine yahawe kuri ayo matongo. Abo bahoze bakorera muri ayo matongo bavuga ko bandikiye ubushikiranganji bw'uburimyi kugira ngo abagarukire ko kuva kwa 16 Rusama guheze ariko ko bataroronka inyishu gushika uno munsi. Abarongoye iyo miryango 50 bavuga ko bagizwe n'abantu batunzwe no kurima muri ico kibanza haraheze imyaka myinshi kandi ko batabona uko bagiye gushobora kuzogaburira imiryango yabo. Baribaza igituma bozira ko badomye urutoki kwinyagwa ry'amatongo ya leta aho boshimiwe. Iyo miryango isaba umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugarukana ituze muri ibyo bibanza. Leta isaba abanyagihugu gukorera mu makoperative kugira ngo bagwize umwimbu kandi bagwanye inzara. Niko bibutsa. Igice ca Mukaza catunganijwe mu mwonga w'uruzi Mukaze ku buryo bwatanzwe ni banki y'isi yose. Ico gice kigizwe n'amegitari 32 kikaba gifatwa nk'ikigega c'intara zo mu bumanuko bw'igihugu. Benshi bati abategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bari gukora ibishoboka byose bakarenganya abanyagihugu, akaba ariho benshi bahera bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD yari ikwiye gusezererwa.